Wa mugabo igizaho n'icyayi cyarariga teka kutukwamwo babarira wa munyavya kandi wewe dutumye kudufata nabi ga ko rero mwabagabo mwe maze kubona yuko mu burume imigenderanire yanyu itameze fresh nagiye kubona yuko ari mwe bwimura uko muranteranya no mudamu wanje nagiye kubona yuko muri mwebwe atakintu mu mariye kuko mwakomeje kugerageza kunteranya no mugore wanje mbona yuko novuga ati yuko mwebwe ubugenze bwanyu nagiye kubona yuko nabwikurako nagiye kubona yuko muri mwebwe atanumwe nsabide ni mu botike yiwe nongera kubona yuko muri mwebwe atanumwe nzanira ibisoro nagerageje gukorana nk'inama y'abantu mwese mukorana ngaha yuko jewe ngiye kubikurako nk'abantu b'abagabo nka jewe nanje nkabikurako nkabona yuko ntabazi nagiye kubona nk'umutamakazi nkujya mu Gatarina yagiye kumbwira yuko jewe ansabagiza mu bantu namwe muvyumva ko mugaragaro nabonye yuko mwese muri imbwa atanumwe nkiye gukurikirana muri mwere uyu mugabo avuga ukuri sinzi nkaho usa niyo mbwa bavuga ahubwo nawe usa n'inkende ntacyo tuma mwirwa muratukana uko kose kuko nimba ari urwango munyankana aramaze kurubona muri mwese muranyanka mukanyankiriza ntacyo buze ko no postinga kintu nkagishira kuri state ariko nkakarabwa n'umuntu umwe uwo ni njyewe wa mugo reka kwirigura tubikoma kandi amunda ndezi wuri wa mugore we akivuga se wavuga ndababona mwabagabo mwe ntacyo keka mwirwa muranjokora ndezi abo muri bo limiteri isigaye imeze nka regide gasakire wa mugabo we uraza ukicara ngaho kandi ndazi ugwangunyana ntacyo tuma mwebwe mwese muza kumbarira amajambo kuko naramaze kubona mwese ko muri abazi banje uyu mugabo aranuka mu kanwa oya nta kuntu no postinga na stat yanje ikarabwa n'umuntu umwe nkuko rero nare nateguye namanje kwimara umunota umwe nta kuntu cyo kwirwa muraharira munsubiza ijambo rimwe n'irindi ivyo navuze birarangiye kandi birakwiye nuko nyene murakoze ndagiye nuko nyene bimeze mugabo